hari umugani muze kumva baca uyu munsi bagira bati ngo icamwa c'umugisha gucamura ku giti c'umuruho. Umugani wumva uza ugana iyindi migani mu kirundi wacu aho tugira tuti gusha ku muce acika ijoro, gusha ku mubira kabira kuya. No mu Mana nuko. Hari umupatiri w'Umutama aheruka kwigira yitwa Birarondegwa, ngo akana karigera kumubaza ati ngo mbe pati maze ibibazo by'abana iyo batakwita Birarondegwa bari kukwita ngo iki? Pati nawe ucunenga umutima muvugiyemo ati bari kunyita ntivyizana Birarondegwa, ntivyizana Birarondegwa. No mu Mana ntivyizana Birarondegwa. Na Yesu arabivuga akagira ati nimusabe. Ariko aje kuvuga ngo nimusabe ntaca ababwira ati genda mwicare bizokwikora. Nigana ubirondeze mu guca ahantu hagoye mbere mu muryango upfunganya. Agaca agira ati nimurondere. Hari abagomba gusaba bakaguma bicaye mu gusaba. Hano mugari mwiza wo mu Kirundi gusaba Imana wicaye hambavu y'iziko bikagusiga imivyiro. Ukinyaruka agenda kurondera ivyo uriko urasaba. Hari abantu bama bihenda bibaza bati ibisabisho umenga bituma ababigira basinziramwo bagasamara. Ahubwo ibisabisho ku bakristu nibyo bibatuma baba biside, bakabana ahubwo b'umuzirikanyo kangutse, umutima wiyuguruye, batabowa n'igihe, ahubwo baguma barondera kuduza neza igihe imbere y'Imana kikagira igihagararo cyiza cyuzuye muri nahazwa bw'Imana. Nibi rero Yesu avuze mu bundi buryo akagira ati mwebwe mwarahezagiwe ntimuterere imbwa ivyanyu ubuzima bwanyu bwahezagiwe. Ariko ubona abantu b'abakristu bava gusenga ukaza ubona bashaka guca bagendera mu mayira y'imihimbiri yose, imbwa zose, ubucafu bw'ingurube bwose buraho mu buzima bwa misi yose. Uriko urahakwa kwitera ingorane nyinshi cyane, kuko uvuye gusenga kwa Yesu akaguhezagira mu kuzura, hanyuma ugasubira kuja kunuranura mu mbwa no mu ngurube, mu ngeso mbi no mu bindi shetani irashobora kukugira nabi. Ayavuze ngo ntizihindukire ngo zibashishime. Muze murabe ko umukristu yahoze ari mu mugisha n'umunezero w'Imana, akihenda agasamara, agahakwa kugwa. Iyo atigaruye vuba izi mbwa n'ingurube ziramushishima ugatangara, zikamuhindura umuntu mubi ukibaza, kuko ziba ziriko ziramwihora, n'amashetani aba ariko aramwihora. Yesu agaca abandanya ati rero atahubwo ihate muce umuryango wo gufunganya. Muramaze kumva yuko aho hanze mu ntambara z'ubuzima bwa misi yose, kugira ngo ugume mu nzira igororotse umenga n'intambara urwana, ukabona mbere bose bashaka guca mu nzira y'umwijima, inzira ibangutse, gutunga n'ingoga, umuntu atarushe, kugomba kumererwa neza, wiyamira kwirigara. Kandi uzura abantu bama kwirigara niwe usanga bageze ku sahani ari bibona apeti. Gasanga bararya cyane ibintu batarondeye. Ubu uri koronona ubuzima, ubu uri kurica ubuzima. Za ngeso zose tubona, abantu ubona bashaka kubaho aramaraha, kwirekura umwanya wose, amaresitora umwanya wose, ibyaha bizimvye, ibintu bizimvye bya beyikari, ugasanga turiko turonona uburyo guhagurukije ubuzima, ejo tukagwiza, tugatera imbere, tugateza imbere n'abandi benshi. Yesu akagira ati rero ahubwo iyo ushaka gushika hagutse imbere, bigusaba yuko uyu munsi umenya kwitsinda, umenya kwipanga, umenya kwiyumvira ukaringaniza,
ukamenya ingene utegerezwa kwitanga kugira ngo aho heza ushaka gushika ushobore kuhashika. Bisaba kumenya rimwe rimwe kwitsinda. Ukabona umuntu agomba gutera imbere mugabo ntamenye ingene apanga ibintu uyu munsi kugira ngo iryo terambere rishikemo. Twese tukifuza gutera imbere mugabo ugasanga twuzuyemo abantu b'abanyoni, abantu bagomba binjira mu migambi bagiye kurya hakwitanga, abantu usanga bagomba bakina politiki hakwitanga bagomba kurya bose, kuko twinjiye umuzirikanye mubi wo gufata ikibanza ngo natwe turamukirwe kurya. Abantu bashizeho ibyo bintu bya politiki ntibibagije yuko bizohindukira twese kutugirira nabi. Ugasanga hari imizirikanye mibi myinshi yinjiye ikatwonona, ikadutuma tumunga muri twebwe, ukabona abantu bose bariko babaho ubuzima basa n'ababusakurana. Hagaca haza y'amadini asasira agira ati imigisha n'imihezagiro, naho wiba wibye ntibagufate, wahezagiwe mu bisanzwe, genda gutangamo ishikanwa ry'Imana. Gacuboneka kandi twese tubabonye tukanungwa, biba bigendeje gute ngo ndaguha imitwe. Gasanga guha imitwe bene iyo, ntaguha imitwe yo gushinga ikintu kizorama, ariko ugasanga ni imitwe kubaza ngo ugiye koroherwa kuryoherwa bidafise aho bishingiye mu kintu cyiza. Aha rero bimwe byose usanga umenga nibiza bitwigisha yuko umenga ubuzima ni ukoroherwa gusa na vie facile. Tuvyitondere. Ubona umuntu ashikiriye ibintu bimuruhishije mugabo ahimbawe nuko abishikiriye yumva ari mu mahoro menshi mu buzima n'abantu. Nibinyene twumvise kwa Ibrahimu na Loti. Ibrahimu na Loti ngo batunze bafise amasho menshi gushika naho uburagiro bw'abana buto. Abakozi babo bagatangura kuryana batongana. Ibrahimu hari ikintu yabwiye Loti kiryoshe cyane, kandi wumva ko ari ikintu kiri muri Ibrahimu kikamwumvisha nk'umuntu amaze kurengera igihe ciwe. Wamenga n'umuntu amaze guhura na Kristo, kandi amaze guhura na Kristo kuko yarahuye n'Imana. Ibrahimu ico gihe cabo cari igihe kigoye nk'ic'abantu b'iki gihe, abantu bakunda intambara, bakunda imitongano, bakunda gushwana, bakunda kugwana, bakunda nugira ni guharanira ibintu vyinshi, ubutunzi, ubukuru. Ugaca usanga n'abantu bama mu mahane, bamwe ariko barasekana, umwe wese ashaka gutarukira ku bintu vyiza vyinshi, ashaka umusazi bavuga imvugo ngo ashaka kwisakara iwe. Nuko twese ako gatima ko kugomba kwikebera vyiza vyinshi gusumba abandi katubamo, kakazanana muri ca gicumuro c'inyaduko, kakatunanira gushira imbere ubuntu n'umuntu. Ugasanga dushira imbere ibibanza n'ibintu, tukibagira yuko ubutunzi bwa mbere dufise kwari ubuntu bw'Imana muri twebwe n'abantu bose Imana yatuvukanishije. Ibrahimu mwumvise ingene abwira Loti, kabwira Loti ati turabavukanye. Aha amajambo y'Imana kutwereka Ibrahimu gutyo ni ukugira ngo atwumvishe ingene umwanya Ibrahimu amaze kumenyana n'Imana waramuhinduye, waramutransformye. Burya uko turambira mu vy'Imana, uko tuba mu vy'Imana, niko twategerezwa kuzura ubwiza bw'Imana, guhumeka ubuntu bw'Imana ku bandi. Bukaba rero abantu ubona, ukabona avuye imbere y'Imana, ukumva ibintu bimuvuye mu kibazo uti wewe ariko urasenga. Mwaramutse Mariya wuzuye inema, wakivagunduwe urarige mu nkonyoye, ubu uriko urasenga.
muti ubwo uyu muntu yahuye n'Imana, ingene yifata, ingene ahagarara, ingene avuga mu buzima aho hanze, kibaza uti ubwo uyu muntu by'ukuri avuye gusenga, yahuye n'Imana se w'umukama wacu Yesu Kristo, Imana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ibrahimu kumva uti ageze mu ngorane na Loti, ukumva igihagararo ciwe. Iyo turiko turasoma ijambo y'Imana nkaya, tukagira tuti reka natwe bitubwire, biduha umuco w'ingene tutegerezwa kugira igihagararo iyo hadutse ingorane, injyane mu bantu, ukabona umuryango buri wese agomba kwikwegerako, mwese agomba kwikwegera. Ibrahimu aramuhebera, aramubwira ati turavukana. Nshaka inama ndababwira, umuvukano uko umwana w'Imana biguha kwiyumvamo ubwa mbere umuvukano, ntibiguha kwiyumvamo ubwa mbere igihagararo sosiyal canke aho uba canke aho uva canke umugambi uvamo, bikugurura kubona ingene uwundi ari umuvukanye. Mu bisanzwe Ibrahimu arita Loti umuvukanye, nivyo, ariko Ibrahimu yari se wabo na Loti, yaramukurirana kure. Aca aramureka ati Loti, hitamo aho ushaka, hanyuma jewe ndaheza mfate aho wasigaje. Ibyo sinzi ko benshi ariko bavyubahuka, baranumva iyo hageze kugabanganya ibisigi, induru, mugabo ukazibona Mana yacu, Mana ya Ibrahimu. Imana ya Ibrahimu urayizi wewe. Ibrahimu urazi ingene yifashe mu bihe biri ivyo, kabona abantu bakaryana, bagahakwa no gusisanira amaraso, bagahana amashano kubera ibintu, bakibagira umuvukano bafise, bakibagira ingene bagizwe abana b'Imana. Kandi twese ukamenga ahantu tugeragezwa gutyo. Ndibuka igihe kimwe no mu bakristo no mu bapatiri, igihe kimwe duhuriye n'abandi bapatiri n'abandi bantu bavuye muri Radio Maria hari i Roma, papa yaduhaye umubonano. Wari umunsi ukomeye rwose, batubwiye bati papa yemeye kubakira. Hariho rero sale yitwa Clementine yakiramwo abantu, twese rero kabona tugiye dufise ibisho byinshi byo gushaka kubona papa no kumukorako. Hama twinjiye, ndabona ingene twese tunigana, n'ubise yicara imbere haza kumubona neza amasuru yandi, tunigana. Oya, yaratevye arajamwo agapagani, je ndabareka baca bashira ntukaryango hariya hirya, ariko hinge papa aze aca yinjana muri ako karyango nyene, abarigenda mukorana imbere y'abantu bose, ntimubona none ntazi guterana ibica mu Burundi, wese ashaka kwica muga nivyo mwashize imbere, muga nije yinjiriye ko nje ntambuye kumubona. Hama ivyo byose uretse n'ivyo turabona no mu buzima, ukabona ingene umuntu wese amenye gucisha imbere ubuntu n'umuntu, kubera umuvukano no kubera urukundo yamaze kuvuma kuri altari y'Imana nka Ibrahimu. Impera n'imperuka ahingukira ku muhezagiro mwinshi. Cemwumva Ibrahimu Imana iciyiza ahejeje gukora ico gikorwa cyo guhebera Loti, akamucisha imbere, kandi by'ukuri ari Ibrahimu yategerezwa guca imbere, kuko Ibrahimu yaramukurira. Yari umupaha wiwe, nubwo bamwita ngo n'umuvukanye, yari se wabo na Loti. Kitwa ko kandi niwe yari afise uburongozi bwa mbere mu nsago zabo, mugabo araretse uw'inyuma abari batangura gutora. Loti atora ahantu heza hagera boroshe, hari inzuzi nyinshi zihavomera, asigira Ibrahimu ibintu by'ubugaragwa n'ibintu by'ubuye. Ibrahimu ati nzosigarana ngaho nta kibazo, ariko tugira amahoro hagati yacu, tugira umuvukano. Ni kangahe uhebera uwundi, atari uko umenga uraheberanywe, atari uko umenga ubayefebwe, mugabo kugira uti reka kugira ngo uwundi atunganirwe, nditsinze na jewe nashaka heza, mugabo ndahamushitse. Ivyo bintu twaragiye turabibona. Ndibuka igihe kimwe tuduga mw'iseminari, kubera abana mutabimenye, hakiri intambara
bagategera abantu bakabicamba barabara rya Bugarama. Ndibuka umufuratiri tutuze dusubiye ku ishuri tuvuye mu buruhuko, murabona abantu bose iyo binjiye mu modoka bashaka kwicara ku kiyo heza hameze neza, nawe ahura n'umuntu baranigana amubwira ati oya ntaco, hicara we ndicara ahandi. Muri uyo mwanya imodoka yabo barayirasa, baca barasa hahandi nyene yari kwicara wa muntu acagiramo. Furatiri ntiyarazi yuko mu gucisha imbere uwundi nawe Imana irokoye ubuzima bwiwe, atarokoye yapfuye umenga Imana yaramaze. Mugabo mu kunigana yasanze yihamagaye hakiri kare, sinzi ngira ngo Imana sinzi ko atabitanga aribonye iti ngo ntimwaje ntarabahamagara, abandi babarungitse kare baba hasi gutaha. Yarabizirikanye aravuga ati sinarinzi yuko igihe ncishije imbere uwundi Imana ibidokoreye ubuzima. Ibrahimu Imana ikizira mu ngiro umugisha. Ejo twarumvise umugisha yamuhaye ngo imuhe igihugu. Uyu munsi baracamubwira iti iki gihugu cose no ngaho Loti yatwaye hazoteba hahindukira kubi wawe. Imana yaramwemereye uruvyaro. Uyu munsi kiroseseka zigira iti ntuzovyara gusa bisanzwe, uzovyara bangana n'umukungugu n'umusenyi wo ku kiyaga. Ingene igihe cose tumenye gucisha imbere Imana, ubuntu bwayo n'abantu bayo, rimwe rimwe mbere tukirengera kugira ngo uwundi atunganirwe, ahubwo dusanga imbere hacu twatanze umugisha. Ibrahimu mu kugira gutyo arababara kuko agiye gutorana ahantu hagoye, azoruha mu kuharima agira iki aruhe, aci mu muryango upfunganye, mugabo azote bashikira umuhezagiro wagutse urengeye rwose ivyahebeye Loti. Loti nawe mu kwicisha imbere akagenda kuyora ahantu heza gusa, murazi ahantu yahingukiye kuri Sodoma na Gomora. Hazotikizwa n'amahano y'Imana, ahingukira ahantu mu bantu birekura, abantu batakimenya ico bari. Niho tubona ijambo ry'Imana ritubwira ya mico mibi uyu munsi iri kwiyemeza ku isi, kuko irimo amafaranga menshi y'abagomba gusangira amabanga mpuzabitsina babisangiye. Niho vyahereye babona amahano y'Imana uko. Tuze turumviriza ubwo bwenge ubwami bw'Imana bw'ivy'Imana. Ni kenshi uzosanga uhebeye abandi n'ibyo ukamenga ugiye guca ahantu hababaza, mugabo wacishije imbere uwundi impera n'imera ugasanga ni wowe uhingukiye ku muhezagiro wagutse cyane gusumba uwaniganye agomba kwicisha imbere wenyine, atumviriza uwundi, atumva umuvukano, atumva ikibubakira mwese amahoro aryoshe gusumba ibintu. Dusaba Mukama mu twebwe twabaye bene umugisha wa Ibrahimu, tuze turagira igihagararo kirengera injyane ziraho hanze z'ubuzima bwa misi yose, twemere guca mfunganye, mugabo turiko turugurura umugisha wagutse kuri twebwe no ku bacu kuba twamukako. Amen.